Mevugwa mu makungu nayo ni intambara iri muri Ukraine aho abategetsi batangaje jo ku munsi wa mbere ko Burusiya bwacucagiye ayandi mamisire atari make mu bice bitari bike by'igihugu ejo ku munsi wa mbere. Ibitero bishasha byagabwe ku mazu y'abantu, ku magorofa hamwe no ku nyubakwa zitanga umuyaga nkuba. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko Burusiya butumbereye gusiga ico gihugu cabo kitagira umuyaga nkuba, amazi hamwe n'ubushuhe cyane cyane muri ibihe y'imbeho ishobora no kwica abantu. Ibimesha makuru muri Ukraine byatangaje ko kumvikanye ibisasu biturika mu bice bitari bike by'igihugu mu manuko bw'umugwa mukuru Kiev. Haruhande y'ibitero, televiziyo ya leta y'u Burusiya ejo kuwa mbere yatangaje ko Perezida Vladimir Putin yari ku kiraro gifatanya intara ya Crimea n'ubumanuko bw'Uburusiya. Ico kiraro cari casambuwe mu kwezi kw'icumi na bombe Uburusiya bwavuze ko yatezwe n'umwiyahuzi. Tukibandanya navuga hanze y'umugabane wa Afrika mu makungu, ku mugabane wa Buraya Ububirigi bwarongeye ejo ku munsi wa mbere kuburanisha abagirizwa ibitero by'iterabwoba byabaye mu mwaka w'2016 ku mugwa mukuru Bruxelles. Ivyo bitero byabereye ku kibuga c'indege hamwe no ku kibanza gitegererwamwo amatereni ku mugwa mukuru Bruxelles. Byahitanye abantu 32 hamwe n'abandi baharugwa amajana bakomeretse. Abantu 10 nibo bakurikiranwa ku kuba baragize uruhara muri ibyo bitero by'ubwiyahuzi byabaye mu kwezi kwa gatatu 2016. Abategetsi bavyegeka ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Ababuranishwa bagirizwa kuba barakoze ivyo bitero ku gatwe kabo canke barabifashijemwo. 3 muri bo baciye bafana n'abandi ico gihe nyene, banyagihugu ico gihe nyene. Abafuye hakaba harimwo abamuka mu bihugu bitandukanye. 5 muri aba bagirizwa ubwo bwicanyi baraburanishijwe i Paris mu bindi bitero nk'ivyo byabereye ku mugwa mukuru w'Ubufaransa, navyo byahitanye abantu 130. Mevugwa mu makungu kandi ni muri Irani, abakora imyiyerekano baratanguye umugararizo ku gihugu uzomara iminsi 3 guhera kuri uyu munsi wa mbere w'ejo. Ni mu rukurikirane rw'imigumuko yatanguye mu kwezi kw'icenda hari nyuma y'iyicwa ry'umunya-Irani kazi yiciwe mu minwe y'igipolisi kigenzura iyubahirizwa ry'imico hamwe n'akaranga by'igihugu. Abitabiriye iyo myiyerekano yeje ku munsi wa mbere basabye bene amaduka mu gihugu cyose kuyugara gushika ejo ku munsi wa gatatu kugira barabe ko hari impinduka yoba muri leta. Amasanamu ya video yakwirakwijwe ku mbuga hwaniro ejo ku munsi wa mbere yerekanye amaduka yugaye mu bisagara bikorerwamwo urudandazwa cyane nk'umugwa mukuru Teherani. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika Associated Press ryashikirije ko hafi 1/3 c'amaduka yari yugaye ku mugwa mukuru Teherani wa Irani ejo ku munsi wa mbere. Irigarariza rije mu gihe ivy'igipolisi kigenzura iyubahirizwa ry'imico hamwe n'akaranga k'igihugu muri Irani bitaramenyekana. Umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu Muhammad Jafar Montazeri yavuze ku munsi wa gatandatu ko ico gipolisi cahagaritswe, ariko abategetsi ba leta ntaco barabivugako. Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti banywanyi, mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda.
mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Abanyekongo bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru ntibavuga rumwe ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cyabo Felix Tshisekedi ku bibazo bafitanye n'u Rwanda. Il fallait répondre à la hauteur de la menace. Byari ngombwa ko Tshisekedi asubiza ibyo Kagame amaze iminsi avuga. Fabrice Kugaya akuriye urubyiruko rwo mu ishyaka CAN Action pour un Congo Nouveau ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru. Ibikorwa biragamba cyane gusumba amagambo. Ubwo rero icyo niteze kuri perezida wacu ni ugufata imyanzuro igaragara. Naho Eric Bagirubwira ni umuyobozi w'umuryango uharanira impinduka muri Congo uzwi nka Association Moïse Katumbi en Action ushamikiye kuri société civile yo muri ya Kivu ya Ruguru. Muri Kenya ibiganiro bya gatatu by'abanyekongo ntibyashoje uko byari biteganijwe ejo ni mugoroba. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abanyekongo bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru bakiriye ku buryo butandukanye ijambo rya perezida wabo Felix Tshisekedi ejo bundi ku cyumweru ku bibazo biri hagati y'igihugu cyabo n'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Jimmy Shukrani Bakomera uri i Goma araduha inkuru irambuye. Mu ijambo yagejeje ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi yashimangiye ko umubano hagati y'ibihugu byombi utameze neza na gato. Muri no misi w'intambara ikomeje hagati y'ingabo za Kongo FARDC na M23 umutwe urwanya leta. Perezida Tshisekedi yahamagariye abanyagihugu kutagira urwango n'abanyarwanda kuko nta ruhare bafite mu bufasha u Rwanda ruhaye mu 23 mu bikorwa by'intambara muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo. Ne haïssez pas les étrangers. Ntitugomba kwanga abaturanyi, ahubwo kubyerekeye abanyarwanda nta mpamvu nimwe yadutera kubafata nk'abanzi. Mbibutse yuko mwebwe nk'urubyiruko mugomba gukora cyane, mugakura amaboko mu mufuka, mugakora kuko benshi badusuzugura bitewe no kutabyaza umusaruro umutungo wacu. Ubuyobozi bw'u Rwanda nibwo kibazo, naho abanyarwanda ni bene data ndetse n'abashiki babo. Et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Iri jambo ry'umukuru w'igihugu ntirivugwaho rumwe n'abakongomani bo mu burasirazuba ndetse na bamwe mu banyapolitike mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Fabrice Kugaya ukuriye urubyiruko rwo mu ishyaka ASEN Action pour un Congo Nouveau ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru avuga ko perezida Felix Tshisekedi yavuze ibyuzuye imitima y'abakongomani. Il fallait répondre à la hauteur de la menace. Byari ngombwa ko Tshisekedi asubiza ibyo Kagame amaze iminsi avuga. Njyewe mbona ko yatanze isomo rikomeye cyane kuko yatubwiye ko tugomba kubana neza n'abaturanyi bacu b'u Rwanda. Twebwe nta kibazo dufitanye n'u Rwanda kuko murazi yuko abanyarwanda benshi baza muri Goma bagahaha ndetse n'abakongomani bakava muri Goma bagahaha, kandi muri byo byose nta wigeze abahagarika. Vers Goma, personne ne les a jamais inquiétés. Uyu yongeraho ko byari ngombwa kuri